Haba wese azonda kuze nk'umukunzi w'imibu pome na kheze hamwe n'inyama sinzi gituma ico kintu ndakivutse umuvinyo uva muri kheze ico bitave kandi n'inzoga zimwe zimwe zikomoka mu bitoke ico gituma nakoresheje umugwi kino kibanza nahise uno musiko turimo sinanzi kukiryosha gusubira ibyo byose wowe ukora ufata wowe uri kuraraba imodoka hariya je ndiko ndazirabira ino kandi ndaziraba nkashishoza impande zose. Okay aba baba ibi bintu binyeretse kahise yacu uruga tukira abana batoyi nta kintu kimwe tutifuza gukora nta kintu kimwe tutifuza kuraba mama ariko aratubwira ikintu cyangwa iyo duhanura twaguma tumuhanze amazi ndiko ndimvira ukuntu bizosubira kandi dusubire kumera nk'uko tuba tumeze kuno munsi aba je ndifuza ko tuzosubira kuganira tutako turahari ashaka dushwara sinzi mwe ko muvyumva gute mwarimu mama cyo menya cyo nuko kila muntu wese abaho afise indoto kandi iyo umuntu agize indoto kiba gisigaye badakari kuzishitsa nzere udashobora gushikana indoto mu gihe utagize bidi mu kazi cishatse kukubwira ikintu c'inzoga narahagaritse sinzosubira Benda só kuvuga. Oh. Okay. Nagenda bashimira cyane mwana mbaye hafi nibyo nibyo byoroshye nari meze nabi cyane ariko nagenda bashimire mwarimu Abbas ndabashimiye cyane hama ngenda baye promise nanje yuko nadose kwambara ibintu bigufi nzo ndambara n'ikwiza Come on. Yeah, what's going to ask me and Raima? Raima, that's the thing I like. Oh, those. Dadako. Sasa. Ongeza ndababwira. Nibusu, kama nibusu. Ongeza ndababwira. Maze muri ndenda ndababwira. Tuje kuzana izuba. Namba hari ibintu mu buzima byahora bimbabaza. Bwari buno buzima twari tubayemo. Kutuka mu gatondo ndababwira hebiki. Ku mugoroba ndababwira hebiki. Mugabo uyu munsi ko mufashe ingingo. Okay. Wowe wavuze ice cream? Ice cream yanje ndakugurira zibiri ureke. Wumviriza we byari. Oya, nuyarayimpa. Nacho. Ndashaka kongera niya gatatu. Nzo kwimwa ko nta mafaranga afise. Okay. Hanyuma hari ikindi kintu nifuza ko mumenya. Hari ingeso shasha yaje mvuga byito Mario. Okay yo kwa. Nibaza ko tuzobisigura umugambi. Tugende nta kibazo.
Jamba dusha kuba tagire siporo. Barimu. Tubwire tani abasu jamba. Yaje mwarimu asubye imyaka 2 y'ukwezi. Si nyama gusa yishina aho yupoboye jopo ngakubona Adina. Wana paswe. Naona kama mkuu wa kirasa nawe. Ububuno. Imyaka 2 ambao uri kurajya unywa kandi ukura. Ababere gusa Imyaka 2 namaze ndiko ndajya ibyo nabonye nzobibona mu yindi myaka 2. Nana kurajya enda. Narapfuye naho nyine. Tugeze gupfa muri izi. Acha ipo tugi. Aba. Aba. Nukuri nari ngumbe ko tuzanana namwe muri sport. Twabyumvise. bari zijya nzoga nahora nishimye numva Oyo azosa ndakite kuko nyine ndaribyo nogi. Ariko ni vyiza biraryoshe mavuka. Aba. Nahora muri sport ndi umwe. Uyu yigiriye. Bari kumwe n'abatata? Oya. Abana y'abandi bakobwa. Oya vyiwe. Turazi nanye wewe. Ariko abasi nawe yayikora. Kunywa ni tari ni kanja. Ubu rero nabyasubiye gukura. nabi nararihevye gweri itabi Ivyo ni vyiza cyane. Arangana washaje imbere ya mukuru wawe. Kubera igana ni tari bikuzemo gusa. Oya mugabo azacamera neza. Aho ya rero tubwire rero tubwire umwaka wo kutubwira kare. Okay. Adasi nibagi. Okay. Nukuvuga ikintu muri ko murambaza ni cyaki bitwabwa wa munsi. Hamada babwira ko nzokibabarira. Magije kumbwira ko byose mwabihevye. Okay. Cyanda babwira ikindi kintu. Bo nivyo ntivyari binyoroye kugira ngo ndabigishije byose mu cyarimo. Mugabo nahisemo kuzuza ndigisha kimwe kimwe kugira ngo murushize kumenya. Okay, twako turavugana ku kintu kijana na Mario, mbona mwese kumengana na kimwe mubizeko. Hanyuma nca mpitamo guca ndababwira ko tuzovita mu munsi. Ari uwo munsi nyene natwe turavugana. Mario rero ni iki? Mario akenshi bakunda kubivuga ku mugabo cyangwa umusore yabiriwe ku mugore. Nukuvuga birashoboka ko ashobora kubonekeza nk'umugore afite amafaranga. Ivyo naza ko byumvikana. Hanyuma akaba atamugabugira. Hanyuma agaca hitamo gutora umusore cyangwa umugabo yifuza akamubakira inzu cyangwa amushyira mu kibanza. Hama akazaba bamugaburira icyo bahurirako cy'ubyumva ni cya kindi. Aho rero bacamita Mario. Ikintu rero genda gifata nk'igitutsi. Kubera urazi mu masezerano Imana yaduhaye twebwe niko dusaba kurongwa. Ibire kure ko turongwa. Nico kimwe na SlayQueen. SlayQueen nawe nyina bari umukobwa akora ubumara twovuga yabigwa n'uwari wese. Siko bishoboka ko ari umugabo atumufise ku muganda afise umugore. Umugabo agafata ingingo yo kwitorera agakumi kagishushe kagahereza amafaranga hamagasha baba. Ivyo rero nasaba ko bituba mu muryango wacu. Nuko twaretse ibindi bintu byose dusaba twiyubahe ntari umuhungu muri swego azamuki mu Mario cyangwa umukobwa wa SlayQueen kubera biratukisha. Kuvuga SlayQueen mu yandi majambo mu kintu twovuga ngo ni ndaya maraya. Uretse kuba bitandukanye wewe ngo bigira ngo ni VIP. Izindi ndaya nazo ugashobora kuza muri 2 uba SlayQueen bashobora kumbijana kuduka. Rero mu yandi majambo kuchinda. Brother, ninacho mvuze na. Tuna. Wewe umezita shatuki. yes tuwesh Natavuja mwana wa Mungu wanga. Tuwesh. Ada, Kesi, mubari ati byanditse ngaha. Nabitoye. Je hano mwata 30. Yo! Nasi ibi muka. Nukuru kumane ni beda sinakobe. Okay. Birakura bashabyamana n'ijya. Nukuru bamanye twajyama. Yose no tugana hapa. Uyu wewe muri jimdo zikazo bakabari. Ehe. Nabi. Mbandifo. Bo nibaza tabyiki kigo turavugana ico nagomba kubara cyane ico kandi neza ko buri muntu wese yashumvise. Bo. Nukuri turarusha. Nanje ndarusha nubwo nigirisha ngo ndagira ama sport.